Dikubu TV. Gira amahoro. Diaspora idasinzira yunze ubumwe y'ibikorwa turabaramukije. Ubu butumwa buraba umurundi wese n'umurundi kazi aba muri Afrika y'Epfo. Barundi kazi bene wacu bashikacu bavyeyi bacu, nagomba ndababwire yuko uno munsi tubazaniye inkuru nziza ngaho muri Afrika y'Epfo. Haraheze iminsi tugira amanama atandukanye yaduhuje n'abarongozi batandukanye barongoye amakominote bitandukanye muri Afrika y'Epfo, aho twashitse ku kintu gikomeye cyumvikana neza ko abarundi bo muri Afrika y'Epfo arico mwipfuza. Tuje kubabwira rero yuko ico mushaka, ico mwipfuza kubona uburongozi bubahuza, bubanywanisha, butabatandukanya, arico tugomba kubakorera. Twarumvikanye rero yuko kwigenekerezo rya 5 kwezi kwa 4 uyu mwaka hazoba amatora muri Afrika y'Epfo, amatora azoshiraho indongozi zihuza abarundi bose baba muri Afrika y'Epfo. Ayo matora akazobera muri Cape Town. No kuvuga uwo munsi rero abarundi bose basanzwe baserukira abandi tubasaba yuko bazohurira muri Cape Town kugira ngo bashireho uburongozi buhuza bose atanumwe avuyemwo. Turazi neza yuko muri ico gihugu habaye ingorane zitandukanye zishimikiye ku kutumvikana kubera amoko, imigambwe, intara n'ubundi bube gito bwose. Twamba tubabwire rero yuko ayo matora atumiwemwo abarundi bose mu budasa bwabo kugira ngo mwebwe nyene ubwanyu muze mushireho indongozi zizobaserukira, indongozi zizobaseruka ko mugize ibibazo, indongozi zizoharanira guteza imbere igihugu cy'u Burundi, indongozi zizorara ntibuca kugira ngo kazoza kabana muri ko muravyarira mu ico gihugu kaze kabe keza ejo hokera. Mu ijambo rimwe rero twagomba tubatumirire mwese kugira ngo ikizova muri ayo matora azoba kwigenekezo rya 5 mwese muze mucakire mufate ko ubwo burongozi buhabaye ari uburongozi bwanyu, muze mu buyoboke kandi buzoba buje kuneza yanyu no kuneza ya Diaspora idasinzira. Nkuko twabibabwiye muri Diaspora idasinzira uno mwaka nuwo kunywanisha abarundi aho bari hose kwisi kugira ngo ingeso mbi duhitiyemwe yatumye tumara imyaka 40 ataco dushika ko kubera tuguma turyana twirandurane n'imizi. Nta mwana n'ikinono rero mwese tubahamagare kwitabira ayo matora kugira ngo muze mushireho uburongozi bushobora kugira ico buterereye igihugu, uburongozi bushobora kwegeranya abantu, abo bantu nabo bakegeranya ibintu, hanyuma igihugu cy'u Burundi tukagiterera mu bisata bitandukanye. Nagomba rero ndabashimire ko muzokwitaba ayo matora muri benshi, hanyuma abatumiwe cyane n'abarongozi bose basanzwe barongoye imigwi itandukanye nkuko mubona mu itangazo twashize ahabona kugira ngo bize bibafashe mwese bigende neza. Kwiyandikisha ku bagomba kwitoza rero barungika ubutumwa bwabo myidondoro kuri email ya Diaspora ni diasporaburundaise@gmail.com. Imana ibahezagire mugiraho muwa muhawe, dukomeze Diaspora yacu, twiyubake, twubake igihugu, dutegure kazoza kabana bacu naki gihugu cy'u Burundi. Dikubu TV.